Amaro y'Imana abane nawe aho uri kurankurikirana uri hose, nagomba ndakwakire mu mwanya w'iciyumviro cuno munsi. Nkuko mubizi iciyumviro cuno munsi kiba gihagaze ku ijambo ry'Imana, kubera yuko turizera yuko ijambo ry'Imana rifise ububasha n'ubushobozi bwo gushobora guhindura ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana nigo rufatiro rw'ubuzima bw'umwana w'umuntu wari wese. Nimba rero wifuza kubaho ubuzima bwesha Imana icubahiro, nimba wifuza kugira amahirwe muri uno buzima, ubuzima butuje, ubuzima burimwo kugendana n'Imana, biragusaba koko yuko wama witwararika kumva no kumvira ijambo ry'Imana. Icumviro rero cuno munsi ni ijambo tuza gusoma mu Baroma igice 12 ku murongo wa 21, aho batubwira ngo ikibi ntikikuneshe ariko ukinesheshe iciza. Nayo majambo rero nashaka yuko tuava tuganira, mugabo reka tuyasome neza nkuko tuyasanga mu ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice 12 umurongo wa 21. Aravuga ngo ikibi ntikikuneshe, yamara ikibi ukinesheshe iciza. Nkuko mubizi turi muri ino si aho isi yononywe n'ikintu bita icaha, aho tuguma tubona abantu benshi cyane baguma bagenda kure y'Imana, baguma bakora ibintu vyinshi cyane bidahesha Imana icubahiro. Rimwe na rimwe ugatusanga no kuri twebwe abantu dusanzwe twizera Imana, mwibuke turi mwisi. Ivyo bibi vyose biri nga muri ino si, na twebwe nk'abantu bemera Imana, nk'abantu bizera Imana, na twebwe ivyo bibi biratugirako ingaruka mbi. Naco gituma rero ari vyiza cyane kumenya ati mbega mu gihe uhuye n'ikibi, iyo tuko turavuga ikibi nk'akarero, umuntu arashobora kuguhemukira, umuntu arashobora kukurenganya, umuntu arashobora kukubeshera n'ibindi. Mugabo ngaha ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo ikibi kije icarico cyose, Bibiliya kubwira ikintu kimwe ngo ico kibi ukinesheshe iciza. Ahandi naho uri kurasoma ahanyene mu Baroma igice 12 ku mirongo iri haruguru, baravuga ngo n'umwansi wawe niyanyotegwa niyasonza ugire gute, umugirire neza. Bere data nagomba ndabwira ikintu kimwe, twege turi mu bwami bw'Imana, ntidukora nkuko abisi bakora, twege dukora twisunze umurongo Imana yashizeho. Mu bisi barakubwira ngo iyo umuntu akugiriye nabi nawe nimwishura ikibi, mugabo kuri twebwe abantu twemeye gukurikira Yesu Kristo tukamuha ikibanza mu mitima yacu, twege dukora mu buryo bunyuranye nuko abisi banyuranye bakora. Rero igihe cyose ikibi kizoza, uzogire gute, uzo kwiyumvira, ahubwo kwiyumvira nikiye ciza nokora mu gishingo cyo kwishura ikibi. Rero Bibiliya kandi katubwira ngo ico kibi ntikikuneshe. Biboneka neza yuko ikibi yo kije kirashobora kunesha umuntu wari wese, mugabo ibanga riri hehe? Iyo ikibi kije ushaka kukinesha, ni uce wiyumvira iciza wokora. Nimba ari umuntu kanaka yakugiriye ikibi, tangura kwiyumvira kumugirira iciza. Ico ciza kirashobora kuba nk'akaro nko kumusengera, kuko nimba yarinze ashika ahantu akora ikibi, nuko aba yaciye mu bintu bitandukanye akaneshwa. Mugabo wewe kugira ngo umwereke yuko mutangana, mutari ku rwego rumwe, ufise ukundi kuntu ubona ibintu, numwishure iciza. Muri uko kumukorera iciza, uzoba uri kuramufasha gusura kandi kubona Imana mu buzima bwawe. Nagomba ndabibutse yuko turi umuco, turi umunyu w'isi. Rero aho uri hose ntiwemere yuko ikibi kikunesha, mugabo aho turi hose twemere gukwiragiza ivyiza Yesu Kristo akugiriye neza. Naho utaha.